ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kuba namwe mwese bakunzi bacu nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro nongera kandi mpikaze umusesanguzi kugira ngo nabashobe kwa yetura musongera twakirire abagomba bana tukiganiro karibu cyane umusesanguzi urakoze cyane MC Benita amahoro y'Imana akomeze kubana nawe umusesanguzi reka nce ndamutsa abakunzi ba B-Info B News ariko kandi reka kwanza mbwira abakunzi ba B-Info inkuru babaje hejuru yuko bari badushize mu bihano atari uko twakoze ibyaha ubu inkuru babaje cyane gusumba nuko urubuga rwa B-Info barufuse kuri YouTube burundu kabisa kuvuga ibiganiro byose twashishije ko nta muntu ashobora kubirondera ngo abironke kuri YouTube. Rero murumva ko ababene wacu urugamba barukomeje bobo kabisa bariteguye ku mpande zose ako nye nta kundi dukomeze guhangana nabo uko biri kose ndazi ko ikinyoma kitigeze gitsinda ukuri. Rero ikanche mikaze abakunzi ba B News aho mirereye hose tubasaba bya bindi yuko ibiganiro byacu mu bisangiza abandi kugira ngo bashobore kubona umuhora dusigaye dukorera ko ibiganiro ni bya bindi abantu ni babandi hahendutse gusa izina. Yes, urakoze cyane musesanguzi kutumenyesha amakuru n'ubwo ari ay'umubabaro urumva neza ko noza bishasha kumviriza bimwe byomufasha ntavyo akibonye ntavyo ubona puro mu makuru birababaje cyane ariko nyine nta kundi abo duhanganye tubiteguye sabinyama n'amaraso bajya ni n'imyuka mibi kabisa nuko dusenga Imana ku Mana kugira ngo dushobore kwa tworambana ni B News yacu uko bimeze kugira ngo tuzokuri Imana irabibona yemera ko akajyango kamwe kiyugara yateguye ubundi bwinshi gica guruka exactly neza cyane nuko rero no tumira ko mugira subscribe kugira ngo numva neza yuko aho mwahora mudukurikirana hamaze gufudikana Burundi bisaba ko mugira subscribe hano kugira ngo muziko mubonera amakuru uko bitegekanijwe. Rero muno mwanya nifuza ko tuyaga musesanguzi tuyaga kuri imwe n'ibindi ko biravugwa hirya no hino aho nateguye ko tuza kuyaga ko kukuntu Kinshasa yatanye nubako kari gutana mu mitwe barasanye ntabwo ari Kinshasa yarasanye ni Kongo ya Kinshasa yarasanye na Kongo oya abantu boce batahura nabi ni FARDC igisirikare ca leta ya Kongo Kinshasa cyatanye mu mitwe n'igisirikare ca Congo Brazzaville nico kimwe oya sico kimwe ubwo turaza kuyagako tumenye icyabiteye naho byavuye kugira ngo ashobore kuba butara mu mitwe turaza kurabira hamwe kandi indege ya MONUSCO aho yagaragaye muri Minembwe ko barikura mu bako bipakururamwo ibigwanisho. C'est terrible ni kubicungira hagufi kugira turabiyo biko biraje turaza kurabira hamwe kandi rero n'amakuru y'ubutasi kuri Paul Kagame ariko rero umbabarire cyane duhere kuri ku majambo y'nyine cubahiro aheruka kuvuga ku munsi wejo uheze aho yari karahamagarira abene igihugu gucunga umutekano bwabo anso oya kiya ni kiraka nyine cyuratanze ni kiraka kabisa mu bisanzwe ireresi ntabwo twayironse hafi ngo tuyicishe mu mugabo ndazi ko benshi bayumvirije neza cyane ejo nyine icubahiro batanze imiliyoni 500 ku muntu azokwerekana uwaturiye isoko canke ugomba guturira bigambiriye urumva yaciye ashirako n'agasunuzo aravuga ati ntihagire uwuzoca ahengera no kuzafitanisha ikibazo n'umuntu acavuga ati uriya nabonye aguma turi isoko kugira ngo baguhaye amahera amatohoza zoba babone neza ko ivyo bintu ari byo rero nkuko bivuze Benita dutangura gukora ibiganiro mu magaleri mu masoko natwe turako izi 5 minutes twozironka kandi turatuma ka studio nziza ni mutawukuye kabisa ku murundi afise vision apana babandi baronse amafaranga batagira imigambi baca baja mu bunywero hehe bagatayaheze ajya n'amafaranga yohindurira ubuzima umuntu apana umwega oya imiliyoni 500 zohindura kabisa ubuzima imiryango niyo mpamvu rero
abarundi tugomba kurikanura kandi azozitanga kiriya kiraka ni kidukike mugabo rero n'abajya bikora hajya babonye ko urigi rwahindukiye kabisa babonye ko umuhigi yambitse agaca amayugi kabisa imbwa zambaye inzogera hajya rero bashobahindura imikenyuro cyangwa babihebe bakora ibindi bahindura ibyo amasoko worafina n'abarundi wewe reka tubihe umwanya ariko kiya ni ikintu gihambaye cyane nyine icubahiro yakoze na leta yiwe dabone ukwereka bajya bavuga ngo ni leta ibikora babone ko atari leta nimba ari leta ibikora tuzoyidome hama iduhereze izo 500 million neza cyane ubuzima bubandanye yes reka tubandanye amakuru yacu rero tubandanyije hano nyene aho wari kuradusigurira ingene atari Congo rero ngomba ngo ni igihugu atari Congo Brazzaville ndetse na Kinshasa ahubwo ari abasirikare ubwabo batanya mu mitwe utubwiye ingene byagenze sike hari habaye iki byari bigenze gute ubwiye ngo soko mu bisanzwe uku guhangana cyangwa se uku kurasana byabereye sinzi ko nubwo kari ku mupaka uhuza Congo Brazzaville ndetse na Congo Kinshasa mugabo ni mu mazi aho numvise bita ngo ni Makotipoko ibi niho byabereye mugabo mbere yuko nza muri iyi nkuru mu kuyisobanura neza abantu ntibatahure ko mu mwaka uheze sikera mu mwaka uheze harigeze kuvuga amajambo menshi wanashaka aho igihugu cy'u Rwanda cyari cyashatse kugaragaza ko kigomba gucisha abasirikare muri Congo Brazzaville kugira ngo baze gutuzukira Kinshasa. Aya makuru yaravuzwe ngira ngo muravyibuka aho wanashaka byavugwa ko hariho na terrain etandi runaka Congo Brazzaville yahaye igihugu cy'u Rwanda kugira ngo bace exploiter ibyateye amajambo menshi cyane bamwe n'abandi ibyatumye basesanguza bamwe n'abandi bajya mu laboratoire barasesangura izi nkuru mu kwerekana ko Kagame atakintu na kimwe atari karakora kugira ngo mu by'ukuri ashire Tshisekedi hasi ubutegetsi bwa Tshisekedi abwubike ahari hano nyine muri Congo Brazzaville. So rero izi ukukurasana byatewe n'iki mu bisanzwe amakuru avuga ko ngo abasirikare ba Congo Brazzaville bari basanzwe bari mu bikorwa byabo bya patrouille nkuko byama aya makuru niko avuga hama baca baza guhura n'aba FARDC FARDC rero kibakiza ko umuriro n'ingene yari maze irabamesa kandi mu by'ukuri ba Congo Brazzaville yatakaje n'abandi bafashwe mateko bafashwe mpiri ibintu rero bigitera urujijo abantu gushika magingo aya mu by'ukuri natwe ntitwashobora kumenya ati bajya abantu bapfuye iki ariko kirahari kuko yaba kitari gihari bajya abasirikare ba Congo Brazzaville bafashwe ntibari kwerekanwa ku mbuga bafashwe barabagaragaza iyi ni mateka twafashe urumva kandi aho rero hariho babiri bapfuye mu basirikare ba Congo Brazzaville hariho umuriyetena yitwa ni n'umukomanda de brigade wanashaka yitwa Isaka kabisa yasize ubuzima n'undi musirikare uwo mu mazi aba basize ubuzima ariko kandi gitangaje nuko Kayikwamba nimba ntihenze mu rugendo arimo hariya muri Congo Brazzaville yagize icyo avuga ko bababajwe n'ibyabaye bahojeje n'imiryango yabuze mugabo ntiyavuze ngo ibyabaye byatewe n'iki sinzi ko kantu kumva ubwo intambara ne bigomba ihindukire bo si ibyo nje kuvuga gusa ico nabonye ico byanyigishije n'igiki abasirikare b'umutima ba Congo jodibye b'umutima wo muri FARDC apana baje bakabiliste ahari hose agenda urutoke ruri muri detente nibyo naciye mbona directeur hari uwambwiye ati bajya no kuryama n'umugore ntakimwizera ajyama agatoki kari hariya muri nuzenya yarumye ati bitewe nuko
basanze akagambane kari hose, akagambane kari parto, baguma biteguriye kugambanirwa umwanya wose. So rero nuko byagenze hano kuri uku kurasana hagati y'abasirikare ba Congo Brazzaville hamwe n'abasirikare ba Congo Kinshasa. Urakoze cyane kutuganiriza ko n'amakuru. Reka tubandanye amakuru yacu rero hano muri Minembwe aho habonekanye indege ya MONUSCO iriko irakurwamo ibigwanisho cyangwa se ariko barayipakururamwo ibigwanisho bihereza twigwaneho. En fait ibi bintu ntabwo bitangaje, ahubwo gusa bibaye mu gihe ku munsi w'ejo barashe indege, sivyo? Bayirasira kandi narihenze ku munsi w'ejo mushikize nk'uko navuze ko bayirasiye ku birometero 5, oya hari ku birometero 40 n'ikibuga c'indege ca Minembwe. So rero ibyo bibaye mu gihe ku munsi w'ejo barashe indege irakoroka, baca babesha ngo ijya ndege ngo yari itwaye ngo amavaccin n'imiti byagenewe abenegihugu, ngo mugabo ngo ingabo za Congo zayirashe. Aya n'amajambo ashikirijwe na nuriya mu influencer Rugabo, sivyo? N'abandi bacuditse bavuga rumwe, mugabo ku rundi ruhande bakavuga bati wanguha ijya ndege yahagurutse yavuye mu Rwanda, zavuye mu Rwanda ari zibiri, ziza hajya Kavumu, duhabwa amakuru y'ibyo bariko barashiramwo byose, urumva, n'abazigiyemwo zose. Ahubwo hari n'amakuru ariko avuga ko Sematama nawe ashobora kuba yaragira isanganya mujya modoka mujya ndege nako, kubera ko Sematama nawe yari yagaragaye hajya ku kibuga c'indege ca Kavumu ku munsi w'ejo. Bavuga bati swati nimba atagiremo isanganya ashobora kuba yagiye ni ya mbere agashika, canke naho akaba yagiye ni ya kabiri. So hari amajambo menshi bentari kuvuga ku bazi ya ndege. Hari n'abavuga bati nubwo Wazalendo bari kuvuga ko aribo barashirira ndege, arashobora kuba ataribo bayirashe. Ati Kagame arashobora kuba yemeye gusakrifia indege kugira ngo yerimine uriya mu General Sematama, akaba ari we yayirasiye. Ibi byose biravugwa, urumva. Mugabo inkuru duha amahirwe cyane ni yuko ijya ndege yari itwaye ibigwanisho, ça c'est sûr. Deuxièmement yari itwaye n'imiti yo kuja kuvura abasirikare batwigwaneho bakomerekeye ku rugamba, bariko baraborera hariya mu Minembwe kubera kubura imiti yo kubavura. Nyuma rero baza kuyivugana. So hagaragaye rero nko babivuze indege ya MONUSCO biteye n'isoni n'agahinda kabisa. Indege ya MONUSCO bariko barapakurura ibigwanisho, apana kuvuga ngo ni ya AI ijya video, no, ijya video sini ya kera ni shasha. Bariko barapakurura ibigwanisho mu ndege ya MONUSCO ku kibuga c'indege ca Minembwe. Ha rero on peut supposer kino kibazo bijya bigwanisho mu by'ukuri nimba byoba ari bya MONUSCO, nimba entre parenthèses mbega MONUSCO yo bifise ibirindiro hariya muri Minembwe, iyo bigiye kwagira ibirindiro intambara ikomeza guhindura imero. So exactement kewe ukuri kw'ibihari nuko abibwira ko iyi ntambara igiye guhera vuba nibasubiza mero mu isaho, kubera ko abariko babesha makungu ko aribo bahagarariye mekanisme ya cessez-le-feu nibo bariko barenyegeza. Sinzi kuyibona jewe iyo ngiye gufana umupira iyi mipira nyene locale nkabona equipe iri faible, je niyo ncamfana kandi cyenda na coaching kuko ndera abantu bafite faiblesse, maze kubona ko iyo faiblesse bayikosoye botsinda, ncambwira umukoce wabo nti please dufashanye unyemere mbe umukoce ansego nkaba coachinga, nkabwira ati mwewe n'umukosora hana kandi impinduka mu kibuga cyazigaragara. Ibi nivyo ariko ndabona MONUSCO ikirakora. Mu bisanzwe MONUSCO bariko baza gushitsa
umugambi wa Kigali. Ya majambo Corneille Nangaa yavuze ngo Minembwe izoba mahoro igihe tuzoba twabandanije gushika muri za Katanga za Kolwezi na Rumbashi twazifashe. Niho Minembwe izoba ifise amahoro, niho tuzorindira umutekano wa Minembwe. Ni Corneille Nangaa yavyivugiye. Mugabo ku nguvu bafise n'ubushobozi bafise ntibishoboka, ahubwo naho bibwira ko bafise bariko barahakwa. Ariko urumva ko hagiyemo izindi nguvu. Ibi rero byo ngomba gusobanura. Mu bisanzwe ziriya ndege zahora zibafasha babonye ko ziko zirabangamirwa. Urabona ko bacabandira mu Kenyuro motife ngo MONUSCO iriko irasurveya mekanisme ya CCRF aho igeze no mu gutanga amakuru y'ibinyoma. Akora kumva bagatangura gusebya FARDC mu kuyagiriza ko ariyo iri kirarenga ku masezerano y'agahengwe. Bahisemo kuribera indege zabo kugira ngo abarizo zitwara munition. Akora gatahura. Attention, mu minsi heze bakoresha ama ambulance mu gutwara munition. Baza kubona ko byamenyekanye, baca batangura gukoresha imodoka z'imiryango itabara imbabare za Croix Rouge, za HCR, navyo biramenyekana. Ubu rero batanga gukoresha indege za MONUSCO. Là je me pose une question. Nk'ujya ndege yogaruka bakayirasa, baca bavuga ngo FARDC yashe indege ya MONUSCO. No tuvugana ukuri. Yogaruka izanye izindi munition bakayirasa, baca bavuga ngo barashe indege ya MONUSCO. Ijya ntabwo ari ya MONUSCO, ni indege y'umwansi wa Kongo. Ijya ni indege yatwigwaneho bambitse, donc ifise ibirango bya MONUSCO. Ibi rero ntabwo ari bishasha kuri MONUSCO. Abantu tuzi imikorere ya MONUSCO turabimenyereye, nta bishasha birimwo. Gusa igihambaye nuko Tshisekedi yaberetse ko abagiriye icizere. Urumva aka kantu niko gambaye cyane. Abereka ko abizeye, yizeye ivyo bagiye gukora byose. Mugabo ntivyamubujije kuba menge, ntivyamubujije kubagumana kwa makenga. Niyo mpamvu yabagumije kw'intasi. Bene ngomera kubwira ikintu kimwe. Abazungu bibwira ko abirabure turi njije, turi bijuju, sivyo? Afite ubuhinga bakoresha mu iperereza, bibagira ko hari abanyafrika babwishije, bibagira ko hari amafaranga tubaha kugira ngo tugure ivyuma byabo n'ubwenge bwabo. Bibara byirengagiza. Nkubwiye ikintu kimwe, muri MONUSCO hariyo abari muri MONUSCO bayoboka MONUSCO n'abayoboka Tshisekedi. Muri MONUSCO none ijya video yafashwe nande? Ubwo gerageje kuyiraba yafashwe nande? Ngira ngo rafise ama nibo nyene. Oya, ntabwo ari image aerienne. Ijya si image uvuga ngo yafashwe na satellite cyangwa yafashwe na drone, n'umuntu yayikamera telefone iriya sanamu. Kandi barakunda kubamenera amabanga ke. No, oya, none kari biba bigaragara. Nk'ibindi uko ndavuga kuri Tshisekedi. Kumurondera. None si wabo none. Erega nawe video bamaze kuyibona. Babonye ko intendere yasheshe umuti. Umupfu yapfanywe n'umuntu kabaye. So rero bivuze iki? Hari umusaza twabonye kare yambwiye amajambo, ndavuga ati umuntu n'umanaliste kabisa. Uyu muntu yo nkundira akambera umuprofesseur noca bugufi nkiga. Afete leta ya Tshisekedi igaragara nk'inyantege nke, bitewe nuko batikubita mu gituza bita pe biyemere, donc agaragare akoresha ubushobozi afise. Kubera ko burya na Tshisekedi yashize Imana imbere, leta ya Tshisekedi nawe yashize Imana imbere. Niyo mpamvu uri kubona imitego myinshi bategwa iba revele, igaragara, ija aheru. None ubu Tshisekedi yovuga ati je ne veux plus MONUSCO ku butaka bwanjye. Rezo nizi bukwisobanuza iki? Kandi biragaragara. So rero abakongomani, meshes ami Kongole, ntimuje ngaho ngo mushire akaguru ku kandi
ngo intambara ziraheze wanukuri aba nyene aba bogize uruhara kugira ngo bazirangize nibo bazigarukanye itondo nibo benyegeje nibo batumye intambara zigomba kandi kongera kugurumana mugabo cyo niko ndabona coco sha ntaho bariko baratera baje byanse gose nona Minembwe mama akina mama Minembwe Minembwe ku makuru mfise kiretse bakoresheje arme chimique none ubu byoshika naho bakabombarda nyine bari nyine Monisco bakagenda bajanye baruba Monisco ikibazo rero kiko kiraba Monisco nubwo boba bakoze icyaha urumva uci ubarasa usanga ari wowe waguye mu mafuti kubera ko bakwagiriza bati nimba bajya bagambanya nawe ucugambana nkabo ushobora gusanga ari bajya basirikare nyine bajya bari hajya bariye ruswa bagakoreshwa mugabo nk'urwego rwa Monisco ntabyo tuzi wowe uguye mu mafuti diplomasi iragoye niyo mpamvu ibihugu byinshi kugira bitere imbere bakoresha dictature urabona nka kujya muri Burkina Faso ujya Mugabe yatogwa mu nzira y'amatora ntabareka akora nka bijya byose kuko haba hariho inama nshingamateka haba hariho iby'umunanizamwe mugabo kubera yihaye igihugu ku muheto avuga ati assemblée signé ce document il les informe kuko akorera bene gihugu ibyo akora bikora bene gihugu nabo nyine baba bizika bikora bene gihugu nta bintu bya brabra bibamwe so rero aha muri Kongo mu byukuri abazarendo ni murekirita abandi mube benshi kabisa Tshisekedi n'abactive abahe bigwanisho bitabaye ibyo je ndabona intambara muri kwigwana imyaka n'imyaniko birababaje nuko bimeze kabisa ariko tubandanye makuru yacu rero ko ari makuru y'ubutasi akuri Kagame nukunda kuvuga ngo amakuru amaze kujana nta maze kuba ibanga ntabakiri ibanga turifuza ko tugeza ko amabanga natwe twayamenye kuko ntibikiri ibanga oya ntibikiri ibanga kuko nawe nyine ubwiwe warabyemerera kandi arabivuga clairement en fait Kagame amakuru dufise ariko agerageza uburyo yo kwicarana na Tshisekedi ari babiri ngira ngo muravyibuka ibintu nk'ibi na Kabila yarabyifuje aranabivuga arasaba ati jewe nkeneye ko Tshisekedi two kwicarana A2 hama nkagira ibyo ndamwibutsa nawe akagira ibyo ambwira imbere yo kwanshira imanza niki urumva mugabo inapuri loto igihe cy'ubuntu cyera murengananye Kagame rero nawe nivyo bihe arimwo Kagame aherutse gutuma bamwe mu bakuru b'ibihugu byo muri Afrika ati nyamuneka Tshisekedi ni mumunshikirire mu munsabira umwanya twicare tuganire tuvugane kuri ibi n'ibi turabe ko ibibazo dufitanye twe bikura mu nzira byabateye kuwa amazi sivyo ubu rero kuri incuro yatumye umukuru w'igihugu ca Turukiya abari bamuserukira kwa Tshisekedi kandi musanzwe muzi ko Kagame ibigwanisho byinshi agura abigurira muri Turukiya sivyo kwa kundi yari asanzwe azi ko Qatar ariyo ifise imitahe myinshi mu gihugu cy'u Rwanda agaca akora amarobingi ashoboka yose kugira ngo Qatar abariza kuba igihugu gifasilita ibiganiro Tshisekedi yarabyemeye kandi ko yarabyemeye ubujuju yakoze no nuko yari yiyizeye ko afise ukuri kose nubwo Qatar yohenga amagute hazogera igihe idumura utuketi Kagame vraiment no so rero voilà que yagarutse yaciye muri Turki aho yasabye president wa Turki yuko amuserukira kwa Tshisekedi amusabe ko yo muha umubonano w'ibanga kugira bagire ibyo baganira nta muntu abitsa bamubwira ngo yabirose nta muntu abitsibanga shetani ubwiranye ibanga na shetani nta cubukoze mugabo hani muri za nzira tujuru zo kugira ngo bakwege umwanya barabe ko za Kolwezi za Katanga na zande hariya hose bahigaru ni juste kugira gusa mutesha umwanya
babandanye baprogressa kuri mwe n'ibindi n'uyu mubonano sinizera ko Tshisekedi azowumuhereza bitewe nuko Kagame yaramaze kwiyerekana uwo ari we yaramaze kugaragaza ko atana hamwe bahuriye na Tshisekedi turiko dutangara ahubwo uburyo magingo aya ariko yifuza ko bahura gusa aracafise akenge akeneye ko bahurira mu ibanga ntagire ubimenya bamwe bamenya ati hamwe yavuga ati Tshisekedi ni gipurizo ntibazobone ko Kagame cyane ni gipurizo bafite niyo mitwe barimo rero aka kagwi k'abahima mu by'ukuri karakomeje umugambi wako kandi mu by'ukuri kawushuhije gose bigaragare yuko hari ico bagamije ni swat barabona ko iyi gahunda yabo igiye kuba eradike podobo bakeneye rero ko bagira gute redynamize kugira ngo barondere ayandi bite gute ayandi ma point focal swat barabe ko boronka Burundi canke Kongo kuko u Rwanda go bamaze kubona ko à tout prix bagiye kurutakaza u Rwanda bagiye kurutakaza ben bimaze kwivuga maintes fois mugahe byose FPR inkotangiye gutakaza u Rwanda ibisindi sindabigaruka ko uyu munsi mugabo mu kindi kiganiro ndashobora kubiza neza cyane iyo urakoze cyane gutumenyesha ku makuru butasi akakurumva neza ko Kagame abona neza kari kumuteremuko yamaze kwibona kabisa ko yamaze kuhagera nubwo atarahajana abandi kabisa reka ndagushimire cyane rero ku makuru ukomeza kudushikiriza nongera nshimira abakomeza kubana natwe nongera kandi ndabibutsa ubwira kandi ko mwofasha abagenzi banyu kugira ngo bashobore kuba bomaking ashobora kuba amaze kugira subscribe kuko urabona neza ko tukiri hasi cyane abantu benshi ndakwa yaronka makuru rero muri bwa bumwe muri rwa rukundo mu kwagura umuryango wa B News mu kwana urukundo dukomeze kwagura umuryango wacu rero naho butamundi biganiro murakoze cyane.